Ibirori vyo gutanguza ibikorwa vyo gusubiramwo no guteza imbere ikivuko ca Bujumbura vyuguruwe icese n'umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE. Muri ivyo birori uwaserukiye igihugu c'Ubuyapani Masariho Imai avuga ko bazobandanya gufashanya n'Uburundi na cane cane ko bari basanzwe bafitaniye imigenderanire haba mu guteza imbere ibisata vy'amashure, amavuriro n'ibindi. Umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE agahamagarira abarundi kugwiza umwimbu baronka ivyo bashobora gushora hanze kuko ngo uwugura gusa ari umukene. Iyubakwa ry'iki kivuko ca Bujumbura ni ikimenyetso ko kuva Uburundi bwafashe iyindi inzira nziza yo kwijukira iterambere mu gihugu. Ikivuko rero nikitubereye akaryo umwe wese yifatira ingingo akigira inama ko tugeze mu gihe cyo kwivyukiranya tuje ku bikorwa ntihagire n'umwe asigara inyuma. Murabona ko inzira tuzocishamwo ibidandazwa bivuye mu mwimbu wacu canke ivyo dukeneye biva hanze zitanguye kuguruka. Ntituze tubone turabaguzi gusa ataco dushora kuko kugura vyonyene ntibiteza imbere igihugu. Umwe wese ukwiwe no mu runani rw'abandi ategerezwa kubona rose ico akora. Muribuka ka karorero twama tuvuga iminsi yose, kugira isoko ni kimwe ariko iyo uravye nabi usanga isoko yahuriyemwo abagura gusa atabashoye bahari. Iterambere rero rizoboneka ari uko umurundi wese ashora. Uwutagira ico ashora amenye ko aba ari umukene. Nico gituma nagomba kubasaba mwese abarundi ko umwe wese aja ku kivi kugira ngo aronke ico ashora. Ibirori vyo kubaka ico kivuko ca Bujumbura bikaba bifashwe mu mugongo n'ishirahamwe jika ry'Abayapani bikazotwara imiliyoni 31 z'amadolari y'Abanyamerika.